ayo mahigwe itayahabwa ariko kandi ari na ekipe gwaje mu buryo bugaragara kandi bumewereka abakinnyi bagera ku ndwi ariko bakora exploit badu ivyo tutari tubiteze ko vyo nakugora gusigurira abantu ico batsindishije muri match ya mbere nka tactique atari esprit de combativité basanganywe Irasabwa iki icambere iyi ekipe yongeyemo Mbappe na Jude Victor William Bellingham mu bakinyi batari muri squad buheruka bajanye na ekipe. Ikinyamakuru Dialas cyandika ko nubwo yajanye na ekipe Kylian Mbappe hamwe match yo bagendera neza Mbappe atokwirwara nahonyera mu kibuga. Ati mugabo hamwe peut-être match yo hava igorana dufate nko mu gice ca kabiri bigakenera ko Mbappe aza mu kibuga ashobora gukina. Ariko tactical witwa Jude Bellingham yasabye kujana na ekipe mugabo wewe ntabwo azagaragara mu kibuga. Iza rya Mbappe muri squad uyu mugoroba hamwe Arbeloa yo fatinga ingo yo kona mutanguza mu kibuga vyo kwiciki kwa Real Madrid cyangwa vyotanga umusaruro mwizungana gute kwa Real Madrid. Ariko muri make ikibazo mbaza Madrid yo isabwe ko uyu mugoroba kugira ngo yisange muri kimwe cya kane gishiri cyanyuma ubwizohura na Bayern kuko Bayern yo yararenganye. Bayern nimba ifise impamba y'ibitsindo bitandatu yakuye hanze vraiment agenda mutandatu kimwe bitandatu kimwe nubwo bavunikishije abanyegori babo bose banabonye baza gukinisha umwana muri oya nabonye wa kane yagarutse kujya ni Shahidi ni yatogaruka niyo bose amisha Jackson bamuzanye ku nguvu niyo bose amisha Jackson Atalanta kuramont bitsinda bitandatu Bayern takubonyemo Atalanta gatsinda bitandatu Bayern takubonyemo bitatu Bayern yararenganye Bayern ku ruhande rwanje naje muri quarter final si Madrid rero tuzo kuri point ya kabiri ya equipe itwara Real Madrid yo isabwe kugira ngo yisange yose zera City muyandi majambo tuyite mission dendura kwa Real Madrid uyu mugoroba kugira ngo ikunde barasabwe iki ari kintu je no munsi wa muhungu wemba ndaba mwisanga kwa Real Madrid kuhaba no kuba wewe gusuma je ndakunda umugabo atemera ko bamuvugiramo ba wewe nivyava burya Alonso yarafunze umutwe mugabo Alonso kujya kuntu yarafunze umutwe bari ko atanga resultats positive n'abarongozi ba Madrid babaremeye kuko uno muzi ugiye kuraba bafashe urugendo gwerekeza Manchester bajanye n'umugabo witwa Jude Bellingham bajanye n'umugabo witwa Kylian Mbappe ariko bikavugwa yuko selo le contexte ya match Kylian Mbappe ashobora kwisanga mu kibuga. Aha bihagaze ku mugabo yitwa Arbeloa hamwe wewe witwa Arbeloa wofatwa n'igihunga aca kumva ngo nagaruye Kylian Mbappe ngo agomba kurondera ngo kuja mu kibuga vyanke bikunde uraza kubafashwa n'ubwoba bwa manque d'expérience bushobora kuca bukwicira ibintu vyose kuko no muzi Real Madrid ugenda urabe bariko bakina mu mutekano ntangere basenyera ku mugozi umwe kuko bazi ngo hano mu kibuga nta muntu agomba kwigira patron ahari Vinicius Junior guhereza passe umwana yitwa Brahim Diaz c'est simple Vinicius guhereza passe Gonzalo Garcia c'est simple nawe nimba wabonye wa mugabo yitwa Vinu bizi kwa gusumba ariko aragukorera biri facile biroroshe kumva yuko nawe wo kwitanga mugasenyera ku mugozi mugatanga ingufu zirengeye n'izo office uravye uburyo equipe yitwa Real Madrid ihagaze mu kibuga hari umwana yitwa Thiago Pitacho no munsi binyamakuru vyose ariko vyandika ko ari umwana w'igitangaza kubera iki abo bari ko barakinana nta pressure bamushirako nta nukundi bikomporta ko mutera ubwoba gusumba kubana neza mugo mu gihe wazanye Kylian Mbappe uzanye umukinyi ari egoiste amenya ngo passive ku mukinyi kanaka ikaza nkayitsinda ariko jewe iyo nabuze mba numva ngo nta wundi yotsinda biba bigoye kubona ko Kylian Mbappe yo kuyumvisha ko hari undi mukinyi yotsinda igitsinda kwa Real Madrid we yabuze ivyo rero bishobora gukomplika equipe bikayica mantara
iri garuka ry'abakinyi bitwa ko ari abastare ba club reka bagaruke progressivement mba mbona ino ekipe afise uno munsi ari ekipe nziza izi cirondera ikaronderera hamwe buryo ubukomezi bwa ekipe si gutunga abastare kuko nyine akarorero hari ekipe ya Real Madrid yatunze abagalactique batwaye iki imyaka 12 nta UEFA Champions League no muri La Liga kana kavuye muri La Masia nka Iniesta gakoroka kakabafata mu kanigo kakanigura mugabo icitwa esprit de combativité esprit d'équipe gusenyera ku mugozi umwe ni bimwe mu bintu biriko birafasha Real Madrid niyo izo nguvu ho bahari habazitakaje zikaba komble n'izabagenzi babo bari mu kibuga ibi rero kugarobana abagabo bagera kuri babiri Jude Bellingham we ntarimwo Kylian Mbappe kumva ngo selon le contexte du match Kylian Mbappe ashobora gukina Arbeloa yafashwe n'igihunga nimba contexte ya match iba compliqué canke bikagenda gute funga umwuka Brahim Diaz nimba ari waza kuba yananiwe kura mu kibuga zana Gonzalo Garcia mugabo ugatanguza Kylian Mbappe canke ukiyumvira kumuzana mu rukino uzi kutararumara bishobora gukomplika ibintu kuko ni wa mukinyi nabonye abasaba ko atsinda en première gusumba undi muntu wari we wese ni yagomba gutsinda en première bigahungabanya bazanze mu kibuga Man City iragufatira aho nyene ikosora amakosa rero ku ruhande rwanje ndemeza yuko abafise baramaze beza cambu c'abandi ngo nta muntu ahindura ekipe itsinda nta n'uhindura ekipe itsinda kiretse ugize imvune agomba gukorokana abanyene batsinze Man City bagakina umupira niba natsindwa batsindwa mugabo bafise imere nziza mu kibuga bariko bakina barondera intsinzi hamwe gutanguza Kylian Mbappe mu kibuga byo kwerekana experience ntoya muri Arbeloa mugabo kandi byoshobora no kuba umuzigo kuri Kylian Mbappe kuko ikintu ca mbere no mvuga hano no mukinyi Madrid ibura ukabona ko ikipe ibuze umukinyi niveau statistique mu bakinyi basatira kuko gushikira umunsi urabona ngo n'ekipe igitsindirwa n'abakinyi inyuma ndetse n'abakinyi bo hagati mu kibuga inyuma y'ibura rya Kylian Mbappe ariko jeje prefere gitsindo kimwe anashaka cogombe gatsindwa n'umunyegori mugabo nivyo nagomba gitangare zirita buri munsi nivyo nagomba shireko Madrid igeze mu gihe idakeneye kwitwa ko yatsinze ngo mugango yatsindisha abastar Madrid igeze mu gihe kivuga ngo dukeneye gutsinda peu importe igitsindiyo cova dukeneye kuronka resultat ziri positive peu importe uburyo twoziro ntabwo si namahirwe mpa Madrid yo kurusha possession Man City mu kibuga nka ino joro nifashije ivyo OK Diallo Sport ba Pibriu no munsi bagize analyse gato kuri presence ya Mbappe mu kibuga mu gihe ari kumwe na Vini bavuze bati iyo Kylian Mbappe na Vini bahuriye mu kibuga ati kenshi bitira amakenga staff ya Real Madrid ati iyo staff ya Madrid ikigira amakenga kuri ko equipe yisanga hari ikibuze muri solidité défensive tuvuze solidité défensive n'uburyo equipe izibira mu gabona ngo hariho na apport meme y'umusatirizi wanyuma agaruka gufasha ku defense agaruka gufasha bacha bavuga ngo staff technique ya Madrid iravye cyangwa se yicaye kanaliza ivyo match zibaha biyumvira ko iyo Mbappe ari mu kibuga na Vini bagasanga ngo bagahura mu kibuga iyo bita effort defensive ntabwo ibaco kimwe no mu gihe umwe muri ababiri yisanze mu kibuga baravuga ati kenshi ino sezo igihe Madrid yisanga ifise Mbappe na Vinicius mu kibuga equipe mvango vya kutashere niveau defensif baravuga ati bivanye n'uburyo Arbeloa yahaye icizere Vinicius Junior bivanye n'igihe Arbeloa amaze igihe muri absence ya Kylian Mbappe byabonetse ko Vinicius Junior nahari kubura ibitsindo cyangwa mvuga atari gutsinda ibitsindo nk'umusatirize equipe yari yiteze Mbappe adahari mugabo biboneka ngo apport defensif ya Vinicius Junior yari yongereye bisobanura ngo
sindi buhagarare kuri Mbappe na Vini mugabo no Musi nta precipitation nimwe nobona kuri Arbeloa yo kinisha Mbappe kuko avuye mu mvune ni 2 ni match uri kuri sous pression 3 Mbappe agarutse anyarutse gusumba igihe twari tumwiteze ariko iyo kosa Madrid bararifise sivyo bisobanura ngo nimba agarutse mu gihe tutari tumwiteze anyarutse agarutse mwa bivanye n'igihe tuvuga ngo twari tumwiteze bisobanura ngo kumukinisha kwino match uzi ko ufite ibitsindo bitatu ndivyo yarondera gutsinda mugabo ni muri buri nimba Madrid izabiri kirasati rondera gutsinda gushika ku mukinyi wa nyuma w'umwataka iyo aporo defensive yiwe irakenewe rero Mbappe Bellingham we ntarimwe wayivuze ntakina naho yajanye n'abandi n'imyemenyerezo yikoranye n'abandi mugabo ikosa rya mbere kuri Arbeloa koka nimba dasha guhinduka muri uturuta bamunwe neza ibintu biboneka Amerika akagira modification muri equipe type y'abakinyi bakinye na Celta Vigo nibyo Madrid batsinze match ya Celta Vigo bigoranye muri la Liga mugabo berekanye uburyo ari equipe iri solide niveau defensive même na offensive mvango berekana ko ari equipe ishobora gusufura mugaye gatsinda ico bitagusenyera ku mugozi umwe nigeze yihindura iyo equipe yatsinze Celta Vigo yagize impinduka zike ayizigarukana kuri Man City yongera negarukana kuri inde Elche bakinye weekend ico bitagusenyera ku mugozi umwe umenya ngo na Vini n'umu defenseur kandi ni n'umwataka na Brahim n'umu defenseur kandi n'umwataka Trent n'umu defenseur n'umwataka naka ofet ego okipa poste yiwawe mugabo akeneye ubufasha urahari umwanya wari wo wose ubwo bufasha bukeneye rero bisobanura ngo gukinisha Mbappe mu kibuga nivyo uraza kuje ngo musatirize apara kumukinisha ashobora no kumukinisha mu gice cya kabiri bivanye na Ange ya match no amvango arimo mugabo kumutanguza match yaza ko ari kosa kuko nimba imaze kuboneka ko mu gihe Mbappe na Vini batanguriye mu kibuga mu bakinyi 11 ukeneye mvango ico no kwita solidité défensive wisanga ufise abakinyi 9 gusa ko babiri ntaco bagufasha Arbeloa araza kuba kozi kosa rero gukinisha Mbappe akamutanguza muri 11 araza kuba yishe imwe muri Apollo akeneye rino joro kuko nimba tuvuze ngo Madrid ni defend mugabo no munsi Madrid ikeneye gudefenda ku bice 55 kwijana hamika ikata ku bice 45 kwijana nyamara jewe sinzi nakuze nkunda tayari official hariya urutonde rwo rwamaze korsogo rwa equipe yitwa Real Madrid ariko turaza ko turugaruka ko mu kanya gato jewe nabahoze ndi convaincu n'umugabo witwa Jürgen Klopp muri equipe yitwa Liverpool nimba ari umukenyero wa mbere nemera mu mupira w'amaguru ufise equipe nziza ni 4-3-3 ikwemerera kubwira mu adversaire ngo sinje kukudefanda nje dukine unsumbije nsinda ndagusumbije ndagutsinda Real Madrid igomba kugenda mu mutwe izingo tugiye gukina nkuko Arbeloa yabivuze bakwiye kugenda bafise iyo SP vuga ngo twebwe tuje kurondera insinzi nituje kugarda iyo dufise ibi rero uraraba ugasanga kwa Real Madrid esprit de combativité bari bamaze iminsi bafise ishobora kuzokonenekara mu gihe abona kwitwa aba superstar babo bagarutse warabonye mu mwaka uheze equipe yitwa Paris Saint-Germain amakuruware yabo uruhande rw'uburyo uruhande rw'ubamfu rumwe rufiswe na Duwe na Hakim rundi rufiswe na Mendes na Kvaratskhelia hamwe Mendes agize de double Kvaratskhelia yagaruka nk'umu defenseur Kvaratskhelia yaduze Mendes yamenya ko amusigarira Mediane bakamenya gukora couverture nico bitwa gusenyera ku mugozi umwe ni navyo bintu biriko biratunga Real Madrid muri kino gihe bariko bakina Kylian les amis idafise Mbappe na iyi projet ya Real Madrid iyi turimo kugira izo fitinge vyanyavyo mu mukunzi wa Real Madrid icarana karaba umupira akavuga ati voilà mon équipe nuko hagati ya Mbappe na Jude umwe muri bo azoba yasohowe muri club kubera ko bisanta nk'abantu profile yabo bafise ibemerera kwitwa babakinyi bahora babona ibitsindo buri gihe gusumba kubaka urukino kugira ngo ibitsindo biboneke ivyo rero Arbeloa hamwe yotusha
akagira erere canke n'igisa na erere akazana Kylian Mbappe mu kibuga Man City iramumanyagura. nuko rero bimeze uru rukino turuganiriye ko cyane kabisa cyane nibaza ko atanguni nimwe tutakoze ko ibijanye na runo rukino ibisigaye ni saa 4 amatwi kuri PJ Classic FM ndetse no kuri YouTube yacu PJ Classic Media. Umuhagarikizi yitwa Clement Turpin ari hagati mu kibuga n'umufaransa ari kumwe na Jérôme Brizard muri VAR. Urukino rumeze neza kabisa. Uziko hariya kuri kibuga ca Sporting ya equipe nkuru ku isi itanguye gukina. Kipe ya mbere nziza. Umunota n'uwa mbere. Aba naratanze dira abantu yarabananiye. Mwebwe mudandaza amajezi. Bakurondera ya Bodo. Azana jezi za Bodo. Saddam uri kura dukurikirana. Jezi ya Bodo Glimt bimeze gute? Oya zirakenewe. Karabe mu kanya equipe bayinwere muhira. Bodo Glimt. Kabayinwere muhira mu kanya murano. Nuko bimeze rero mbere ko dukomeza Hot Travel and Job Connect Agents